mugira mwumvirize ikiganiro c'ibikorwa vya papa vyo gukwiza hose inkuru nziza kw'isi yose. Kino kiganiro mugikurikira kuri Radio Maria Burundi. Kaze mukurikira ikiganiro cyo kuri uno munsi. Mwiriwe amahoro ya Kristo mwebwe mwese bakunze imisamirizo mu byo wacu Bikira Maria ijuru ry'Imana iwanyu ijuru ry'Imana iwacu turabahaye ikaze mu kiganiro nkuko mwamaze kuvyumva cuno munsi cibikorwa vya papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristo aho nyine no munsi duheza tukagaruka kuri rya jambo umuvyeyi wacu Papa Francisco yatwandikira ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu no mwaka ku munsi ugira 57 uhariwe gusabira itogwa. Turaheza rero tubanze twumvirize mu gice ca mbere iryo jambo hanyuma Patiri Jean Dieudonné umusaseredoti wo mu muryango w'Abasaveriano adufashe gutegera neza iryo jambo mu gice ca kabiri. Reka rero tubaha ikaze mwebwe mwese muteze amatwi no samirize mu byo wacu Bikira Maria cyane kino kiganiro canyu c'ibikorwa vya papa byo kwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo mwateguriye kandi mugwa mushikirizwa na jewe Joseph Nizigiyimana. Tudatevye twinjire mu idonido rya kino kiganiro tubanze twumvirize iryo jambo rijyanye n'ubwiranda Papa Francisco yatwandikiye itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu no mwaka nkuko nyine turisomerwa na Patiri Jean Dieudonné Ndaboroheye mu missionnaire mu muryango w'Abasaveriano. Ijambo rya Papa Francisco ryo ku munsi mpuzamakungu ugira 57 wo gusabira itogwa igenekezo rya gatatu Rusama 2020. Ijambo ry'umutwe amajambo y'umuhamagaro. Bavukanye inkunda igenekerezo rya kane Myandagaro umwaka uheze mu gihe twahimbaza isabukuru y'imyaka 160 iheze umweranda Yohani Maria Vianney yitavye Imana kambere akaryo ko gushikiriza ikete abasaserdoti bose bitanga ku munsi mu muhamagaro mukama abashikiriza mu butumwa bw'igihugu c'Imana. Muri ico gihe nahisemwo amajambo ane makuru no bashikiriza ngo ndabakengurukire kandi ndabashigikire ku butumwa barangura: umubabaro, ubukerebutsi, ubutwari hamwe no kunaza Imana. Ndemeje ko uyu munsi mu guhimbaza iyi sabukuru y'imyaka 57 yahariwe gusabira itogwa ayo majambo ndashobora kuyasubiramwo nkayashikiriza igihugu c'Imana cose nishimikiza igikorwa c'ijambo ry'Imana kitwiganira hamwe Yezu na Petero bari ku kiyaga c'Tiberiyadi mw'ijoro ry'umuyaga w'iguhuhusi. Turabibona mu nkuru za Matayo mweranda yagabone 14 akaronka 42 gushika 33. Ahejeje kugwiza imikate vyatumye abantu bahimbagwa. Yezu yaciye ategeka abigishwa biwe kuja mu bwato bagasoza baja ku nkombe yo hakurya mu gihe nawe yariko arasezera yongera arungika abantu. Ukujabuka ico kiyaga kwerekana mu bundi buryo urugendo rw'ubuzima bwacu. Ubwato bw'ubuzima bwacu bugenda buke buke bukama buzungagizwa kuko buguma burondera ahantu bwoshikira hameze neza, bwama bwiteze ivyo bushikira bimeze neza canke bitameze neza biri mu kiyaga, ariko kandi bwifuza kuronka umusoza yo butumbereza mu nzira ibereye. Ariko rimwe na rimwe birashobora gushika ko butumbera inzira itariyo bukajanwa n'ivyumviro bitameze neza, hagukurikira ivyumviro vy'umuco bibutumbereza ku kivuko ciza canke kureka ngo butwagwe n'ibisebuzi vy'ingorane, ukukekeranya hamwe n'ubwoba. Nico kimwe no mu mitima y'abigishwa bari bahamagariwe gukurikira umwigisha w'i Nazareti, bategerezwa gufata ingingo yo kuja ku yindi nkombe mu guhitamwo n'umwete mwinshi guheba aho bari batekaniwe bakemera gukwirikira umukama. Ugo rugendo ntigwari rutekanye. Ijoro rirashitse, umuyaga w'iguhuhusi uraje, ubwato burasugerejwe n'ibisebuzi, ubwoba bw'uko budashika ku nkombe yo hakurya no kutemera ko bakwirikiye uwo muhamagaro nivyo vyari bibaremereye. Inkuru nziza itubwira iti muri urugendo rugoye ntituri twenyene. Umukama arabonesha mu mwijima w'ijoro akagendera ku mazi ahungabanywa n'umuyaga, agenda agana abigishwa, agatumirira Petero kuza amugana nawe agendera ku mazi. Aramukiza abonye agomba kunyika, hanyuma yinjira mu bwato aratekanya umuyaga. Ijambo rya mbere ry'umuhamagaro n'ubukengurutsi. Gusoza uja ku nkombe yo hakurya si igikorwa c'inguvu zacu gusa, ntikiva
ku nzira dushaka gucamo. Iranguka ry'imigambi y'ubuzima bwacu ntiva ku nyishu igaragara y'ingingo dufata twenyene, ahubwo ni inyishu ku muhamagaro uva ku Mana, n'umukama atwereka inkombe dukwiye kugana kandi aduha ubutwari bwo kurira ubwato ariwe abuhamagaye. Niwe musoza nyawe aduherekeza, atwereka inzira itumbereye, adukingira kunanirirwa mu ntambamyi zo gufata ingingo ibereye, akatugira abantu bashoboye gutambukira ku mazi azungagizwa n'ibisebuzi. Umuhamagaro wose uva muri uko kutwihwezanya urukundo k'umukama aza kudusanganira kandi kumbure ubwato bwacu bugeramiwe n'ibisebuzi. Umuhamagaro ni inyishu y'uko umukama aduhamagara kugushaka kwiwe gusumba guhitamo kwacu. Nico gituma tuzoshobora kumenya no kucakamira igihe umutima wacu uzokugurukira ubukerebutsi ukamenya inzira y'umukama mu bwiza bwacu. Igihe abigishwa babona Yezu abegereye ku mazi bibajije ubwa mbere ko ari gihume, baca bagira ubwoba. Muri ico gihe Yezu yaciye abahumuriza n'ijambo ribwirizwa kwama riherekeza ubuzima bwacu n'inzira y'umuhamagaro wacu. Ati, humura ni jewe ntimugire ubwoba. Tubisanga mu Nkuru y'Amata Mweranda yegano 14 akarongo 27. Ijambo rya kabiri nagomba kubashikiriza n'ubutwari. Igikunda kutubuza gutambuka, gukura, guhitamwo inzira umukama ducira nibigeragezo bihungabanya umutima wacu. Igihe duhamagariwe kureka ico twari twishimiye kugira dufate inzira y'ubuzima bwo kubaka Kristo canke kuba umusaseredoti canke kwihera Imana, ikigaragazo kiza ubwa mbere giterwa no kubura ukwemera. Ntibishoboka ko uwo muhamagaro ubagwanje yoba ari inzira y'ukuri. Ico nico umukama amamagarira vy'ukuri. Ngivyo ibibazo umuntu ashobora kwibaza. Buke buke haca hakura muri twebwe ivyumviro, insiguro n'ibiharuro bituma dutakaza umwete, bikadudurumbanya, bikaduhungabanya, bikadufutanya mu ntango y'urugendo, tukibaza ko twafashe inzira itariyo, biturengeye, ahubwo ari kigaragazo twabonye cyo kugwanya. Umukamarazi ko guhita mu buzima nshimikiro nko kubaka Kristo canke kwihebera Imana mu buryo budasanzwe bwo gukora mu murima wiwe bisaba ubutwari. Arazi ibibazo, ugukekeranya n'ingorane bizungagiza ubwato bw'umutima wacu. Nico gituma duhumuriza ati, ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe. Ukwemera muri we kudusanganira kukaduherekeza n'igihe igiraga gitewe n'igihuhusi kuradukiza uwo mubabaro uza buhoro buhoro, no kuvuga gutakaza ubutwari buhoro buhoro muri twebwe, kutubuza kubandanya, kugatuma tutabona ubwiza bw'umuhamagaro. Mwikete nandikiye abasaseredoti naravuze ububabare, ariko ngaha nashaka kuvuga iryo jambo ukundi nkoresheje uburuhe. Umuhamagaro wose urimwo gufata ingingo. Umukama aduhamagara kubera ashaka kutugira nka Petero, gushobora kugendera ku mazi, no kuvuga gufata ubuzima bwacu mu minwe tukabuhebera inkuru nziza mu kubaho kwa misi yose, kandi gutomoye itwereka cyane cyane mu mihamagaro myinshi itandukanye y'abarayike, abasaseredoti n'abihebe Imana. Ariko dusa n'umutumwa, turafise icifuzo n'umwete, ariko muri uwo mwanya nyene amagara make n'ubwoba bikatwuzura. Turetse tugatwarwa n'icyumviro c'amabanga aturindiriye mu buzima bwo kubaka Kristo canke bw'ubusaseredoti, canke tugatwarwa n'icyumviro c'ibitugerageza tuzobona, ubwo nyene duca tureka guhanga amaso Yezu nka Petero, tugahakwa kwibira. Ariko no mu magara make n'ubukene vyacu, ukwemera kudutuma tugenda tugana Yezu yazutse, tugatsinda ibihuhusi. Yezu aradufata ukuboko mu gihe duhakwa kwibira kubera uburuhe n'ubwoba. Araduha umwete ukenewe kugira ngo tubeho mu muhamagaro wacu mu butwari n'akanyamuneza. Igihe Yezu yuriye mu bwato, umuyaga n'imikuba bica bihagarara. Ni ishusho nziza y'ivyo Mukama akora mu buzima bwacu no mu midurumbanyo y'akahise, cyane cyane iyo turi mu bihuhusi. Arahagarika umuyaga utugwanya n'inguvu z'ikibi, z'ubwoba, zuguheberana, nta bubasha ziba zidufiseko. Umuhamagaro udasanzwe tubamwo, ivyo bihuhusi birashobora kuduca intege. Niyumvira abemera amabanga akomakomeye mu mibano y'abantu, kububakanye nkunda kwita intwari, cyane cyane abihebeye Imana b'abasaseredoti. Ndazi uburuhe bwanyu, ukuba mwenyene bikunda kuruhisha umutima, intambamyi n'akamenyero gakunda kuzimya buke buke umuhamagaro. Umuzigo wo gukekeranya n'ubukene vyugarije iki gihe cacu, ubwoba bwa kazoza. Humura, ntimugire ubwoba,
Yezu ari kumwe natwe kandi tumwimitse nk'umukama w'ubuzima bwacu araramvura ukuboko akadufata kugira ngo adukize. None rero no hagati mu makuba ubuzima bwacu buraninahaza Imana. Niryo jambo rya nyuma ry'umuhamagaro, kuko kuninahaza Imana kuduhamagarira kugira inyifato nk'iya Bikira Mariya muri twebwe. We yatangariye ubwiza bw'umukama bwamuravye giza, yahereje Imana mu kwemera ubwoba n'imibabaro vyiwe, yakiranye ubutwari umuhamagaro, agira ubuzima bwiwe indirimbo inahaza Imana imyaka yose. Bavukanye kuryo budasanzwe no munsi no mu butumwa twamamwo bw'imiryango yacu, nifuza ko Eklezia yoguma ica muri iyo nzira y'ubutumwa bw'imihamagaro mu kugurura mu mutima w'umukristo wese imihora, kugira ngo umwe wese ashobore kubona n'ubukengurutsi ijwi ry'Imana imuhamagara, agira ubutwari bwo kwishura ego mu kwemera Kristo, atsinde uburuhe ace ahereza ubuzima bwiwe nk'indirimbo inahaza Imana kubw'abavukanyi n'isi yose. Ese Bikira Mariya yoduherekeza kandi akadusabira. Bigiriwe i Roma kw'isengero yitiriwe Yohani Mweranda w'Iraterani kw'igenezo rya 8 Ntwarante 2020 ku Imana wa kabiri w'ikarema Papa Francisco. Murakoze. Hamwe n'abapatiri mese tumenyeshe iyo nkuru nziza, wabatijwe wese n'umutumwa namenyeshe iyo nkuru nziza, y'akanyamuneza kenshi ku bantu bose. Tumenyeshe inkuru nziza umukama amenyekane hose, tumubere ivyabona iyo nkuru nziza, wabatijwe wese n'umutumwa namenyeshe iyo nkuru nziza, y'akanyamuneza kenshi ku bantu bose. Tumenyeshe inkuru nziza umukama amenyekane hose, tumubere ivyabona no mu mahanga yose. Inkuru nziza umukama amenyekane hose, tumubere ivyabona no mu mahanga yose. Nkuko nari nababwiye mu gice cya kabiri cya kino kiganiro, reka nyene Patiri Jean Dieudonné Ndaboreye umumisiyoneri w'umuryango w'Abasaveriyano adufashe gutegera rino jambo ry'umuvyeyi wacu Papa Francisco. Yo muvyeyi wacu Papa, ibikorwa byawe biraturemesha, biradukabura ngo twese twitange mu kumenyesha inkuru nziza, kugira ngo Kristo amenyekane mu bantu bose. Patiri Jean Dieudonné Ndaboroheye mu missionnaire w'umuryango w'Abasaveriyano, mwiriwe neza. Mwiriwe cyane. Murahejeje kudusomera ijambo rya Papa ryo ku munsi ngira 57 wahariwe itogwa. Mbega bikuru twoshora kutegera muri iryo jambo
vyoba ivyahe? Murakoze. Umuvyeyi wacu papa igihe yandikira cyane cyane abasaserdoti ahimbaza umunsi ugira 160 umusaserdoti Yohani Maria Vianney yitavye Imana, niho aheza akandikira yifashishije iryo jambo yari yandikiye abasaserdoti, akandira urwaruka rwifuza gukurikirana ibijanye n'itogwa. Niho rero aheza akitira iryo jambo amajambo y'umuhamagaro, mu gifaransa les paroles de la vocation. None rero amajambo ane niyo aheza agashimikirako cane. Ubwa mbere umubabaro la souffrance, ubukengurutsi, ubutwari hamwe no kunaza Imana. Nayo majambo ane rero umuvyeyi wacu papa yashimikiyeko muri iryo kete. Murakoze. Murashaka kudufasha gutegera kumbura rimwe ryose ukwaryo duhereye uburyo mwatangiye kutubwira rijanye n'umubabaro? Murakoze cyane. Uko ndavyumva cyane cyane nifashishije ijambo nkarizirikana mu mutima wanje, ndumva ayo majambo ane no yaha insiguro kumbure bijanye nuko ndavyumvamwo, ariko nifashishije ijambo. Ubwa mbere ijambo ry'umubabaro arifashisha umuvyeyi wacu papa inkuru nziza ya Matayo Mwiranda dukura mu gabane 14 akarongo ka 22 gushika 33, aho Yezu abwira Petero ngo agendere ku mazi. Ico gihe Yezu yaraje kugwiza imikate yerekana ubumana bwiwe kuko abantu bamubona nk'umuntu. Hanyuma rero ico gikorwa agejeje niho aheza akaja gusenga, hanyuma akagendera ku kiyaga, abigishwa nabo bakamubona ukundi. Yezu aronka akaryo ko kwiyereka kandi abigishwa biwe ko atari umuntu gusa, ari Imana, kandi bo bari babizi. Niho rero Petero aheza agasaba Yezu ngo agendere ku mazi nawe, kubera gukekereza canke ingorane abafise muri we atangura kunyika. None rero mu buzima bwacu bwo kwihebera Imana, ubuzima bw'umuhamagaro wacu, turakeneye kugwanya imibabaro idushikira. Imibabaro yadushikira mu buzima bwacu iradushikira. Noneho n'umuvyeyi wacu papa yabivuze yuko ijambo rya mbere ry'umuhamagaro ari ubukengurutsi, ariko ubwo muri ubwo bukengurutsi harimo umubabaro. Turarengera ibidushikira bitubabaza, tukumva yuko uduhamagara ari Yezu atwakira kandi ashaka kudushitsa yashaka. Murakoze. Mwavuze yuko mu muhamagaro harimwo umubabaro ariko hakabamwo n'ubukengurutsi. Mbega tukifatiye kuri iyo jambo ry'ubukengurutsi, ibintu bishobora gutuma mu muhamagaro w'umuntu ashaka gukenguruka ni nk'ivyahe? Murakoze cyane. Ibintu umuntu bituma ashobora gukenguruka ni vyinshi. Ubwa mbere ni umukama wenyene aduhamagara, ni wenyene aduhamagara kandi akadutera iryo teka tutanabikwiye. Ikindi ca kabiri ni uko duhamagarwa turi bamagara make, tukaba abantu kumbure mu buzima bwacu tutaguma twizigitiriye ku magara make yacu, tukumva tuti nayo magara make nyene ndayahaye umukama wenyene azonyishikiriza ahashobora gushaka kwishaka giwe. Ivyo byose biratuma dukengura. Ikindi cya gatatu twokenguruka nuko umuhamagaro wacu umukama duha ibintu birengeye ubuzima bwacu. Iyumvire nk'umubanga ry'ubusaserdoti ukuntu Imana yonyene yashimye, mu gifaransa avuga ati Dieu nous a associés au sacerdoce du Christ. Ni kuvuga Imana yaratuhaye iryo teka ryo kuba nk'umwana wayo mu busaserdoti bwa Yezu Kristo. Ni ikintu gihambaye cyane cyo gukenguruka. None rero ibyo gukenguruka si bike, numva yuko duhamagara gukenguruka kuko inzira ducamwo ni nyinshi, ariko umukama wonyene akatuyereka inzira ituhamagara, itwereka inzira nziza kandi dufasha dukiza n'abandi. Ikindi kintu cyo tuma dukenguruka ni ikigongo c'Imana. Umukama araduha iteka ryo kuronka ikigongo cyayo igihe cyose tubishatse, igihe twumva yuko tubikeneye. Ni byinshi umuntu yokengurukira Imana. Murakoze cyane. Murakoze. Ko mwavuze ko hariho nibishobora gutuma umuntu agira umubabaro, mbega navyo bari nk'ivyaha? Murakoze. Umuvyeyi wacu papa muri ikete ahanini avuga yuko igihe yandikira abasaserdoti yavuze ibijanye n'ububabare, ariko arashobora kuvuga ati ngaha yashaka kuvuga cyane ukundi akoresheje ijambo uburuhe. Abasaserdoti bararuha, ndetse umuhamagaro wose uraruhisha, ariko igihambaye mu buhamagawe nuko adatwagwa canke ngo atsindwe, atareka ngo atsindwe n'ubwo buruhe, ahubwo akomeza urugendo nka Yezu Kristo yemeye akababara ku musaraba, ariko akemera gafa kandi agatsinda urupfu akazuka. Ico rero naco ni kiratuma kitwereka yuko gukurikira Yezu biduha ingufu, bigatuma turengera ububabare bwacu n'uburehe bwacu mu butumwa, mu byo tujejwe nk'abakristo, nk'abasaserdoti, nk'abihemana. Murakoze. Mwatubwiye kandi ijambo ry'ubutwari, iryo naryo
nk'abariko baratohoza umuhamagaro cane cane muri ano mezi abiri kwezi kw'indwi n'ukumunani cane cane tubona abantu bagire indagano abandi bakatirwa mu saseredoti bigatuma ugwaruka rushobora gutohoza umuhamagaro. Iryo jambo ubutwari n'umunsi bashobora kuritegera gute? Murakoze cyane. Nifashishije ijambo ry'Imana twumvise mu nkuru za Matayo mweranda igabane 14 akaronka 27 aho abigishwa babonye Yesu agendera ku mazi ntibabonye ko ari Yesu, bamubonye nk'igihume fantome, baragira ubwoba ariko Yesu arabahamagara ati humura ni jewe ntimugire ubwoba. Muri ico gihe barumvise yuko umutima wabo ururutse, baragira inguvu nshasha zibatuma bamwegera kandi bamwakira. Nico gituma rero natwe mu buzima bwacu, mu buzima bw'umuhamagaro wacu tudahamagariwe kumva yuko dutsindwa n'ubwoba. Ugwaruka ruriko ruratohoza ruribaza mbega akazoza kandi kazoba kahe, mbega nihebera Imana nzoshika, mbega Mukama arampamagara, mbega nomenya gute ko ari Imana impamagara atari je nihamagaye. Hari ibibazo byinshi mu gwaruka kenshi barabitubaza mu gihe tubariko turiko ubutumwa bwitogwa tuja mu maparuwase canke tugagire amanama, baratubaza ibibazo nk'ivyo. None nomenya umuhamagaro wanje gute, mbega ni umuhamagaro nyawe? Murumva yuko mu mutima y'ugwaruka na twebwe Imana turagira ibibazo byinshi tukibaza mbega imigambi yo izoranguka birashika. None igihambaye rero no kugira ubutwari no kubirengera no kumva yuko uwo Mukama wenyine duhamagara ari aheza akifashisha amagara make yacu agadushikana gushashaka kudushitsako. Murakoze. Mwatubwiye kandi ijambo ryo kuninahaza Imana mu muhamagaro canke umuntu ariko aratohoza umuhamagaro hamaze kuba harimwo ubukengurutsi akabamwo ukubabara ndetse umuntu akagira n'ubutwari. Kuninahaza Imana navyo n'umunsi twabitegera gute? Murakoze. Turiko turiyumvira ibijanye n'ijambo muvye wacu Papa yandikiye ugwaruka, yanditse ku munsi wa 57 wo gusaba itorwa. Aratubwira yuko mu majambo ane ijambo ryo kuninahaza Imana likenewe kubera iki? Kubera hagati y'amakuba mu buzima bwacu turahamagariye kuninahaza Imana, kwigana Yesu, kuninahaza Imana. Yesu Kristo we yatsinze urupfu, kumva yuko atatwaye n'urupfu. Je niko novyita je ubwanje. Aha aye muri ijambo ry'inkuru nziza turabona ukuntu Petero avuga ati mpananje ngendere ku mazi, akagira n'ubwoba ariko Yesu akamuhamagara agatangura kunya Mukama ntabara, yamubwira ati ntabara, muga akabona yuko mu nyuma ari Imana nyene, ni vy'ukuri uri umwana w'Imana nzima, vraiment tu es le fils de Dieu. Akemera akagira cyo bita profession de foi mu gifaransa, novuga nti kwemeza ukwemera kwiwe, akabona ati ni vy'ukuri uri umwana w'Imana. None rero natwe mu buzima bwacu mu gihe dutegera yuko ari Imana iduhamagara, ariyo idufasha kurenga amakuba, turahamagara kwinahaza kuko nta kibi kibivako, ahubwo dushaka kwiciza, iraturenganya ingorane n'amakuba. Aha mu byo wacu Papa aratwibutsa avuga ati turakwiye kubigenza nka Bikira Mariya, we yatangariye ubuzima bw'Umukama bwamuravye yiza, yahereje Imana mu kwemera ubwoba n'imibaro vyiwe. No kuvuga yuko na Bikira Mariya na wene ingorane zose yabona yazishira ku mutima kandi abana yaninahaza Imana, ubuzima bwiye bw'abanye kuninahaza Imana. Ne natwe mu buzima bwacu turahamagariye kutaba abantu batwagwa n'ingorane, ahubwo bumva ubwiza bw'Imana mu byo duca mu byose bakaninahaza Imana. Murakoze. Izina ryawe ryomenyekana hose, abantu bo kw'isi yose bakakuninahaza. Sigo benu mujyango
waziye benshi ushaka kumva ijwi ryawe tubane mu rukundo tubandanije tuzirikana kw'iryo jambo muvye wacu Papa Francisco yatwandikiye kuri uwo munsi ugira 57 wo gusabira itorwa yatubwiyemo ibintu bimwe bishobora gutuma umuntu adashikira umuhamagaro wiwe mushobora kutubwira bimwe bimwe mufatiye ku karuko ngahe wacu i Burundi. Murakoze cyane jewe nibaza yuko nukutategera umuhamagaro wawe vy'ukuri kuko uwo muhamagaro novuga nti sinashikiriye siniwe ndifashije jambo mugabo ndayifatiye uko no ndavyiyumvira nuko ndayibona kuvyukuri umuhamagaro mukama yabaduhamagariye biratugora kumenya neza ariko mu gihe dushimye kumva yuko uwo muhamagaro ari wo Imana duhamagarira tukawugumako kandi atari wo vy'ukuri biratugora kwashikira kwinantira kutarici wacu mugabo rero hariho nibindi bishobora kutubera intambamye mu muhamagaro wacu tukigenza nabi tukaba abantu twigenza tugendera mu bitajanye n'umuhamagaro umukama dushakako biratubera intambamye n'ikindi naco mbona nukugira ubwoba ibi turavyumvise muri jambo kugira ubwoba gutwarwa n'ubwoba kumva yuko umenga mbega umuhamagaro ni gwanje mbega Imana birikira irampamagara mbega ico nico umukama ampamagara vy'ukuri ngeke kibazo muvye wacu Papa avuga yoba ari inzira y'ukuri ivyo rero mu gihe umuntu avyibaza agaca mu nzira yatanguye ahagarara agatwarwa n'ubwo bwoba bene ntambamye cyane murago gushikira mu muhamagaro wiwe nibindi byinshi umuntu yovuga kutwarwa nibi shobisho niko navuga gutwarwa n'ibishobisho ntufata umwanya ngo ronke umuntu aguherekeza gushitsa ku rugero guko ubona byo ku muhamagaro wawe ico ni no kuvuga nti accompagnateur spirituel mu gifaransa abaherekeza abasacerdote bashobora gufasha canke abantu binarabonye mu kwemera bashobora gufasha umuntu bavuga ngo umutumwe ntiwigira inama canke umutumwe wifasha gusara ntifasha gusaba ivyo byose harakenewe umuntu agufasha aguherekeza murakoze tukiri ngaho nyene mwijambo rya Papa tumvisemwo ufatiye ku nkuru nziza ko hariho kuja ku yindi nkombe kuva ku nkombe imwe uja ku yindi togerageza kubitegera gute ufatiye ku muntu ari karatohozo umuhamagaro uno musi. Murakoze jewe ko ndavyumva canke nifashije ijambo ryumvye wacu Papa kuva ku nkombe uja ku yindi ko ndavyumva nuko mu gihe umukama duhamagare kwimatura kuvyo twarimwo tukumva yuko dubihevye twumvirije y'umukama aduhamagara tukaza tugakurikiza ivyo adusaba n'urugendo rero n'urugendo muri jambo baratwibutsa yuko ari urugendo umuhamagaro n'urugendo no kuvaha uja handi kumva yuko uhamagare kugura umutima ukakira inyigisho z'umukama akwigisha muri eklezia yiwe kugira ngo agutegure ivyo rero mu gihe umuntu adashimye kuvyakira akaguma mu vyo yahoramwo mu nyigisho kumbure canke mu vyumvira yahoramwo ntahindure ngo ahinduke biramugora none rero nuko numva yuko mu buzima bwacu kuva ku nkombe uja ku yindi turahamagariwe kwimatura ku vy'isi tukakira akanyemuniza ku mukama tukakira ijyo mukama riduhamagara tukumva yuko tumwihebeye wese tumwitangiye wese ni nka kujya ko abantu bubatse no ngaha mu byo baravuga ibijanye no kubaka ro Kristo umwe araheba umuryango wiwe uwundi agaheba umuryango wiwe bakaheza bakubaka bagira umwe bakaba umwe mu isakaramo ryo kubaka ro Kristo abantu babiri bakaba umwe nuko nabone bari matura ku miryango yabo bakimatura ku bagenzi bagasubira agatanga ubuzima bushasha natwe nyene nuko muyihebeye Imana nuko heba vyose ukagenda ku mukama ugakoreka ivyo mukama gusaba murakoze tukiri ngaho nyene mwari maje kutubwira yuko kubijanye no gutohoza umuhamagaro bishobora gutuma umuntu adashikira umuhamagaro wiwe harimwo
kugira ingendo canke imigenzo canke kwigenza bitajanye n'umuhamagaro wiwe. Mbega mu gihe umuntu aba atarawumenya mwoduhe karero k'ibikorwa canke k'ingendo canke k'imigenzo ishobora kuba itajanye n'umuhamagaro kandi n'umuntu aba atarawumenya. Ego murakoze. Jewe uko ndavyumva ahubwo nubumenga ico novuga kuri ico nuko mu gihe umuntu ariko arafata ingendo agakora ibitajanye n'umuhamagaro wiwe ahubwo arahamagariwe kwitura abantu, kwitura abo babona bamufasha, bamuha ingendo nziza kandi bamufasha kubona yuko ivyarimwo bitajanye no muhamagaro yifuza kugira ngo awushikire. Aho niho mbona umenga ibintu vyogenda neza. Nandi hoho umuntu yoshobora kwibwira yuko ari mu nzira yo kandi atari muri yo vy'ukuri. None rero abantu b'inarayibonye muri eklezia ni benshi bashobora gufasha uyu canke uriya. Ego no gusaba impanuro kandi bagahanurwa bakerekwa inzira itomoye kandi irashe. Mugabo atabo bahundura ivyumviro vyabo mugabo bakabaherekeza mu vyumviro bijanye n'ubuzima bwabo bijanye nuko bangana. Murakoze ariko ho nyene niho hari hahagaze ikibazo nyamukuru kuko umuntu arashaka kutamenya yuko ingendo ariko arafata itajanye n'umuhamagaro wiwe mu gihe atarabimenya biragoye ngo ashobore kuraba uwo yohanuza canke uwo yosaba umuco. None yomenya gute yuko ingendo arimwo itajanye n'umuhamagaro wiwe mu kadoha nk'akarorero? Murakoze. Je nibaza yuko mu gihe umuntu yobimenya gute ni mu gihe umuntu ariko aratohoza umuhamagaro wiwe abanza kumenya niyo aja kutohoreza. Ntaguma muhira, hariho mu paruwase imigwi yahariwe itorwa niho bigisha ibijanye n'imihamagaro. Kandi aho ngomba gushimikira nibutsa abakristo batwumviriza abo bose batwumviriza kuri Radio Maria yuko kenshi bari baza yuko iryamigwi yitorwa mu paruwase ijanye no guhebera Imana gusa. Oya, kenshi babita groupe vocationnel. Abaje muri groupe vocationnel hari ugwaruka gwishi gwibaza ati ugiye muri groupe vocationnel ushaka kuba patiri, ushaka kuba mama, ushaka kuba furera. Bakibagira ko n'ushaka kubaka ro Kristo naho naramuhamagara mu yindi ahamagara kuja muri uwo mugwi akumviriza. Niho rero baronkira inyigisho bahabwa n'abasaserdoti n'abehemana n'abakristo barayike bakabaha inyigisho canke bakabashingira intahe. Aho rero uwo oye yahora afise icyumviro cyo kweba Imana araza karonka inyigisho zitomoye kandi akumva yuko habaho n'inarayibonye ushobora kumuherekeza ubwiwe umwe n'umwe mu buzima bwe bwa misi yose. Kuko ibibazo umuntu agira birashobora kuza ku munsi mu gihe afise umusaserdoti amukurikirana akamuha intumbero itomoye y'umuhamagaro wiwe y'ukuntu avyumvamo amwumvirije kandi agafatira ku vyamubwiye. Murakoze. Tubandanije n'ikiganiro cacu twahagaze cyane kuba ariko baratohoza umuhamagaro ariko hari abamaze gushikira umuhamagaro wabo, ndavuga abamaze kubaka ingo zabo, ingoro Kristo, abamaze kuba abasaserdoti, abamaze kuba abihebeye Imana mu bafurera canke mu babikira. Nabo bashobora kunganira gute abariko baratohoza umuhamagaro kugira ngo vy'ukuri bashobore gushikira neza umuhamagaro wabo? Murakoze. Abo no kwita ngo barashikira umuhamagaro wabo niko no vyita kuko gushikira umuhamagaro vy'ukuri no gushikira umuhamagaro bw'eranda, kuba beranda mu nzira zitandukanye ducamwo duhamagariwe kuba beranda. Tuhamagara kumva yuko turi kumwe na Kristo kandi ivyo bizorangwa neza mu gihe zoba twanyona na Kristo inyuma y'urupfu rwacu. None rero ego iyo ni intambwe imwe ishimishije itari nto umuntu aba yashikiriye, ariko rero muri abo bantu rero babashikiye kuri iyo ntambwe y'umuhamagaro wabo barahamagariwe kubera akararo abandi bantu, abantu urundi rwaruka témoignage de vie mu nyifato mu ngendo bakagendera vy'ukuri umuhamagaro wabo. Hari ubatse ru Kristo hakaba umukristo nyawe yerekana yuko yubatse ru Kristo by'ukuri. Ari umusaserdoti akagenda ubusaserdoti bwiwe, ari umubikira akagenda ububikira bwiwe, ari umufurera uko nyene. Ico ni ikintu gihambaye cyane no kuvuga nti kibakura ugwaruka. Ikindi cya kabiri bakaba bakunda igisabisho, bakunda gusenga kandi bakanigisha abandi, bakanigisha ugwaruka. Umuvyeyi wacu Papa aravuga ukuntu duhamagara kugira akanyamuneza kandukira, la joie contagieuse. Kugira akanyamuneza, kurangwa n'akanyamuneza mbere nuko gwaruka rusha kuba muri uwo muhamagaro umuntu abarimwo rukiyumvira ati isa nanje no guhera Imana canke no kubaka ru Kristo nkamera nkanaka ambera akarorero. Jewe mu gihe ndiko ndaherekeza ugwaruka rusha guhera Imana ndabaza ati mbega mu buzima bwawe nuyuhe yagushitse kunyota mu buzima bwawe, umusaserdoti cyangwa ubikira barako inyisho. None rero nibaza yuko natwe muri twebwe twibeye Imana abasaserdoti abo bose duhamagariwe kubera akaroro abandi, kuri akaroro gwaruka aho tuciye hose tukagendera ibanga ryacu
bikaduha itekane kandi bigatekanya n'abandi. Murakoze. Hariho urundi ruhande rw'abakiri batoyi bataragira kumbure ku bijanye no gutohoza umuhamagaro, ariko babona abamaze gushikira ibanga, bakabona na bakuru babo baba ariko baratohoza umuhamagaro. Mwavuze yuko aboja mu mugu witorwa, ariko nibazangira ngo abana batoyi sinzi nabo ko baheza bakajayo. Niba batajayo nabo kugira ngo ako kabuto k'umuhamagaro kari muri bo gashobore gukura neza, bokora iki ni canke ni bande bo bafasha? Murakoze. Abana bato je nibaza yuko umugwi witorwa udafitse imyaka baherako. Umwana mutoyi akaraca ubwenga ashobora kuja mu misa canke yamaze gusangira, iyo jana mu mugwi witorwa nibisanzwe akumviriza uko bigenda, ariko ahanini umugwi witorwa werekeye ugwaruka. Abana batoyi rero nibaza yuko gihambaye nuko abavyeyi babo ubwa mbere abavyeyi babo bakwiye kubareresha igisabisho, bakabereka aho bakwiye kuja, aho abandi bana bari. Hari imikangara y'Imana turabizi, hariho imihari n'imigwi y'abana batoyi turabizi, hariho abakorezi. Abasaserdoti benshi barakubwira ko bakuriye mu mugwi w'abakorezi, n'umugwi urera abana batoyi bifuza kwebera Imana, ugasanga kagatima kwebera Imana kagaherenga aho. Rero nsubira nkibutsa nkatera kamo abavyeyi ukuntu bagenda babwira ati genda mwana uzokwebera Imana, oya, ahubwo abavyeyi bahamagariwe kubareresha igisabisho, kubereka aho bakwiye kuza kumviriza amajambo y'Imana ajanye n'itogo, gukora utwo dukorwa duto muri eklezia tubafasha kugira umuhamagaro, atari kubashira mu icumbiro cyo kumuhamagara. Mu bwabo ico cyumviro kikabaza mu bonyene, bivanye n'ivyo babona bonyene bibahimbara, vyonezera ubuzima bwabo. None abana batoyi rero nibaza ko atarabo kubagumiza muhira, no kubaha akaryo ko gukunda gusenga, kuja hamwe n'abandi bana mu mihari n'imigwi y'ubutumwa y'eklezia ijanye n'indero y'abana rukristo. Murakoze. Tugize kino kiganiro turi mu kwezi k'umunani, kumwe muri amezi 2 kw'indwi no k'umunani yahariwe igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa,
aho duhamagarirwa gusabira no gushigikira mu by'uburyo amaseminare n'amanovisiya. Mwebwe muri mu muryango w'abasaveriyano mwaraciye mu novisiya muribuka ivyari bikenewe ubuzima mwari mubayemwo. Uno munsi abakristo mwumva babatera akama kayo kugira ngo nk'abantu babaye mu novisiya bashobore kugira aho bafatiye mu gushigikira. Murakoze cyane. Jewe n'ukuri ni ntumbero nziza Eklezia mawe wacu yaduhaye akakaryo k'amezi abiri yahariwe itorwa, aho n'abakristu bumva yuko bakabugwa kugira ngo bashigikire itorwa, cyane cyane abari mu maseminari n'abari mu novisiya. Igihe je nagira novisiya ni nka témoignage ni ngushinga intahe nari mu gihugu ca Kongo Kinshasa, niho nagire novisiya. Niho nabona yuko hari abakristo benshi bakatugemurira ibifungurwa, bakaza kuturaba, bakumva yuko turi abana babo kandi bakadukunda, bakaza tugasangira inkuka ya misa. Rimwe na rimwe hari imisi y'abayugurura abakristo tugasangira inkuka ya misa bakiyumva. Icyo cyose rero kigatuma mbona yuko igihe uri karatohoza umuhamagaro ari mu mugwi w'itorwa canke ariga kugira ngo abo umusaseredoti cyangwa umumisionari canke umubikira, birahimbara cyane iyo hari abakristo badushigikiye. Bari bati ndagusabira uteruje imbere. Hari umutamakazi muri Kongo Kinshasa yambwiye mu rurimi rwa Lingara avuga ati okende liboso kozonga simate mu Kiringara, bisigura uteruje imbere ntuwigere usubira inyuma. Urumva yuko ndagusabira igihe cyose ngira agashapure ku mugoroba, ndagusabira ndabasabira mwebwe mushaka kwibera Imana. None rero abakristo bose batwumviriza muri amezi abiri yahariwe itorwa, turabasaba yuko bosabira abari mu maseminari, bosabira mu novisiya, bosabira abasaserdoti, bosabira bose bihebeye Imana, kandi bakumva yuko badushigikira mu gisabisho. Icyo ni cyambere. Kandi ikindi naco bakumva yuko duhamagare gufashanya mu butumwa, cyane cyane bakadufasha mu bijanye n'uburyo. Haribaza yuko amafaranga ubu uyengaho i Burundi kera bavuga ngo aviroma atunga abaseminari ihibambewe, ahubwo ava mu bakristo kuko umuhamagaro nk'uko umuvyeyi wacu papa yatubwiye, Papa Francisco mu ijambo yigeze kutwandikira avuga ati umuhamagaro uvuka muri Eklezia ukura muri Eklezia ukure muri Eklezia. No kuvuga none Eklezia ni bande? Nabo ba Kristo nico gihugu c'Imana ni twebwe. None rero akamo tubatera no kudusabira kandi bakumva ko badushigikiye muko bashoboye kose mu bijanye n'uburyo bushobora gufasha kwiga mu maseminari mu manovisiya, kandi bitwara amahera menshi, bitwara uburyo bwinshi cyane. Umuntu ariko araharura nk'amafaranga umuseminari akoresha n'amahera menshi gose. None rero niko kaje tubateye umukama rero adufasha kugira ngo babande badushikikira, kandi tumbe yuko mu buzima bwacu Eklezia ikomejwe n'igihugu cyayo n'abana bayo. Murakoze. Abaseminari bato n'abakuru nk'ubu mu gihe c'ico bari mu buruhuko ndetse ku mburengirango no manovisiya barashobora guca muhira, mbega nabo uruhara bashaka kugira ngo ico gikorwa cahitiriwe Petero Mwanda umutumwa mu butumwa bwacu bwo gushigikira amaseminari n'amanovisiya mu gisabisho no mu ntererano z'uburyo gishobore kugenda neza iyo biyaha. Abaseminari bari mu buruhuko barataha muhira canke bakamara igihe ku paruwase. Nibaza yuko ni bimwe navuga, umuseminari ahamagariwe kwerekana ko ari umuseminari canke uri mu novisiya mu buzima bwiwe akabaho nk'umuseminari. Icyo ni cyambere, akerekana uko uwakurikira ari Kristo, amushingira ntahe Yesu Kristo. Hanyuma rero ikindi agafasha mu bwo butumwa bw'igikorwa cya Petero Mweranda umutumwa, akabimenyesha akigisha, agafasha kumenyesha abakristo ahabaye ukuntu abayeho, akavuga ukuntu abayeho. Kenshi ntibabimenya, akumva yuko mu gihe afisa abo bamufasha. Hari abakristo bamwe mu Burundi savyibaza yuko bariho no mu bihugu vyo hanze, usanga umukristo umwe ati jewe ndiyemeje kurera umuseminari, kurya rero umwana muri lisa cyangwa muri university. Bariho shavuga ati jewe mu buryo buke mfise ngomba afata umuseminari, ndamurihira amahera y'ishure, ndamugurira uduhuzu, ndamugira karato, ndamufashe, numva yuko aba umwana wanje ndamuherekeza gushikashikira iryo banga. Biraryoshe cyane. Ese abakristo ba mu gihugu cyacu Burundi bo kumva ko kamo, bakumva yuko ivyo bibaho kandi bishoboka. None rero turabateye akamo bumva yuko bahamagariwe gukomeza umuhamagaro wabo bose mu gihe bari muri formation, mu gihe bari mu ubwo buzima bwo kwebera Imana mu maseminari canke mu manovisiya. Mwatubwiye ivyekeye n'ijambo rya Papa yatwandikiye ryerekeye umunsi ugira 57 wahariwe gusabira itorwa. Mu gusozera
ni ijambo ryahe mwoshikiriza abariko baratwumviriza bose kunsamiriza mu byo wacu Bikira Mariya. Murakoze. Ijambo noshikiriza nuko bwa mbere abumva ayo majambo y'umuhamagaro batogira ubwoba, bokumva yuko ubashigikiye kandi ubahamagara ari Yezu Kristo umwana w'Imana nzima, abahamagara kandi abafasha gutera imbere. Ubwira kabiri akamonotera abakristo banyumviriza batumviriza kuri Radio Maria Burundi nuko boba abakristo bashigikira aba bariko barihebera Imana, bitegura kuyebera Imana, bakabashigikira mu gisabisho, bakabashigikira mu byo bashoboye mu bijanye n'uburyo. Ikindi kigira gatatu nuko natwe nyene abihebera Imana canke abo bari mu maseminari twoba abakristo bafasha abasaserdoti, abaforera, abikira bakora icyo bagenewe bakagikorera abakristo, kuko turiho kugira ngo dufashe igihugu c'Imana kwitagatifuza, dufashe igihugu c'Imana gutera imbere mu bweranda, natwe tubabereye akarorero. Murakoze. Patiri Jean Dieudonné Ndaboroheye, mu missionnaire mu muryango w'Abasaveriano, ndabakengurukiye. Nanje nyene ndabakengurukiye cyane. Murakoze. Uwabatijwe wese yahawe ubukomezi bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. None rero jewe nawe tumenyeshe inkuru nziza. Dukengurukire no musaserdoti Jean Dieudonné Ndaboroheye wo mu muryango w'Abasaveriano kuri iyo siguro yaduhaye kubijanye n'iryo jambo ryo mu byacu Papa Francisco. Eka kandi nkuko yarangije abitwibutsa turacari muri ya mezi abiri, kwezi kwindwi n'ukwezi k'umunani hariwe gusabira no kwegeraniza imfashanyo maseminare n'amanovisiya. Reka twongere twumvirize Patiri Lucien Niyonzima asanzwe ari mwigishamerezi mu seminare nkuru y'Igitega, aduhe umuco kubijanye n'ano mezi abiri ndetse n'ibikorwa twokora n'ukuntu tweza tukabirangura. Patiri Lucien Niyonzima umwigishamerezi mu seminare nkuru y'Igitega, turi mu mezi abiri, ukwezi kwindwi n'ukwezi k'umunani hariwe gusabira no kwegeraniza imfashanyo amaseminare n'amanovisiya. Mbega iyo bavuze ubwo butumwa mwebwe mwumva mwotanga umuco wahe kubijanye niyo ntererano y'igisabisho n'uburyo ku maseminari n'amanovisiya? Ego nukuri abafaratiri canke abanovise rimwe na rimwe ndababa hafi kuko nsanzwe ndumurezi mu seminari nkuru y'Igitega. None rero iyo bavuze gusabira abanovise, gusabira abafaratiri, hari ibyo mpeza nkategera kumbure kurusha abategereye cyane ico gikorwa cyo kurera. None rero gushigikira amaseminari n'amanovisiya ubwa mbere nuko abakristo bose baheza bakumva yuko intererano ya mbere ari ico gisabisho. Hamwe umuntu aheza akagira ati reka nsabira ubwo butumwa bw'abitanga ngo bazomenyeshe inkuru nziza, cyane cyane kugira ngo Imana yo nyene ibihingurire. Kubashigikira rero mu gisabisho ni ngombwa kandi n'inkenegwa, umukristo wese agaheza agafata uwo mwanya wo gushigikira abo barerwa bacu mu by'umutima. Ubwa kabiri hari ukubashigikira mu byo baheza bagakenera, kuko nka kurya bahora babivuga muri aya mezi y'ukwindwi n'ukumunani abaseminari amanovisiya arakenera uburyo bwinshi kugira ngo bashobore kubaho. Ku ruhande rwa mbere iseminari canke inovisiya kugira ngo ishobore kugaburira, kuraza, ibyankenerwa abo bose bagenda barakenera mu ndero yabo, hakenerwa byinshi cyane, kuko iyo ntererano kenshi na kenshi iva mu gikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda, tugasanga tuyihabwa nabo hanze abakristo bagiye baregeranya baterera ivyo bashoboye kuronka. Ariko rero abafaratiri n'abaseminari amanovisiya barashobora gushigikirwa ku rwego nogira nti rw'iseminari canke rw'inovisiya, mugabo hari n'ivyo mu seminari agenda arakenera wenyene ku gatwe kiwe, kuko umufaratiri umunovise arakenera kugura impuzu, kugura ibirato, kugura ikaramu, agakenera impapuro, agakenera utwo twose twankenegwa, kandi abenshi abavyeyi babo sibo baheza ngo babibatekerere. Nivyo amadiyoseze aragerageza guhereza nk'abafaratiri, amadiyoseze canke amanovisiya nayo nyene imiryango y'abihebeye Imana ikagerageza kubahereza utwankenegwa bakenera, mugabo ntibaheza ngo bakwize. Nk'abaseminari usanga cane cane bava mu miryango ibayabaye, urabona vy'ukuri ko hari ivyo bakeneye, hari ubukene ubona ko bafise. None rero abakristu hambavu iyo ntererano y'igisabisho boheza rero bagaterera niko muri aya mezi abiri za ntererano amadiyoseze agenda arasaba. Mugabo rero nticobuza nuko nkuko mbere bimaze kuvugwa mu biganiro bimwe bimwe ko uwa Kristu aheza akagira ati n'igihe atari muri ayo mezi yo kwindwe nuko munani ndumva ko mfise uwo muhamagaro wo guterera no gushigikira amaseminari. Ubu
hariho amadiyoseze amwamwe bamaze kubitahura abakristo bonyene bakagira bati jewe nzoherekeza umufaratiri kuva acinjira gushika aronka ubusaseredoti agaheza akagira ati ku mushahara wiwanje buri kwezi nzoza ndakura kutuntu canke mu vyo nimbuye canke mu bitungwa ntunze nzoza ndakura kutuntu nkadutanga muri diyoseze kugira ngo iyi diyoseze nayo iheze yunganire muri iyo ndero y'abaseminari. Uko rero niko ntahura ubwo butumwa bwo gushigikira amaseminari n'amanovisiya mu gisabisho no mu ntererano. Intererano atizijya gusa zo mu kwezi kw'indwi n'ukumunani, ariko intererano ziheza zikabandanya no mu gihe nyene atari muri ayo mezi yo guhimirizwa. Murakoze. Mwavuze ko icambere c'intererano canke abakristo bafashisha bariko bitegurira ubusaseredoti canke kwihebera Imana ari gisabisho. Ni kubera ko icambere ari gisabisho? Icambere ni gisabisho kuko ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza n'ubutumwa bwa Yezu Kristo, kandi nawe nyene igihe yarahejeje kubona abamukurikira ishengero ry'abantu rirushe, yagize ati ivyimburwa ni vyinshi abakozi bakaba bake, akagira ati sabe rero nyene umurima arungika abakozi mu murima wiwe. Ntiyavuze ngo tanga ifashanyo, tangure mutanga intererano. Icambere avuga no gusaba, sabe nyene umurima arungika abakozi mu murima wiwe. Urumva n'ubutumwa bwa Yezu Kristo, niwe wenyene yitorera barungika, niwe nyene ahingura baheza karungika. Nico gituma rero igisabisho duheza tukagishira imbere kuko niyo ntimatima y'ubwo butumwa. Hanyuma ku rundi ruhande naho igisabisho ni intererano ya mukuru iheze igafasha igahingura uyo museminari canke uwo munovise, Imana igaheza ikatumbereza iby'ubuzima bwiwe, ikamuhingura, ikamuryohora, ikamugira umutumwa w'ukuri. Nico gituma rero nagize nti igisabisho cyo kwama kije imbere. Hanyuma n'abakristo nabo nyene bakumva yuko ici Imana dusaba cane sukwirukanga mu biseruka imbere by'umubiri, nuko dutangura tukumva yuko twunze ubwo bucuti n'Imana. Kandi rero ico gisabisho ushobora nko kuvugira ngahi Burundi wacu kirashobora no gufasha umumisionari, umuseminari, umunovise wahariya muri Amerika canke Iburaya ntazi, kuko muri bwa bumwe n'isangira ry'aberanda Imana iraheze ikabona abakeneye imfashanyo y'umutima kurusha abandi. Murakoze. Mu kubijanye n'uburyo mwatubwiye yuko hari ivyo bakenera muri rusangi bashobora kuronka biciye kwa ca Papa Citiro Petero Mweranda umutumwa canke biciye kuri diocese baba bakomokamwo, ariko kandi mwavuze yuko hari n'ivyo umuseminari ashobora gukenera ku ruhande rwiwe. Muga muca muravuga muti hari habamaze kubitegera baheza bagashigikira bagavuga bati nzotanga ku vyimburwa vyanje canke ku bitungwa vyanje canke ku mushahara wanje muri diocese. Ni kubera iki atohereza umuseminari nyezi ashira mu muryango wa Ecclesia muri diocese? Ego cane, muri abo ba Kristo bamaze kugira bati nzoherekeza umufaratiri kanaka, nzoherekeza mu novisi kanaka, Ecclesia ntishima yuko umukristo wenyene asokora umufaratiri mu bandi akagira ati jewe nzoguherekeza. Ni kumvo zibiri. Ubwa mbere nuko diocese zishima yuko babafasha nogira ntibatabazi bakabafasha mwibanga, kuko hariho abakristo bamwe kumbure nico gishika cukagira ati nije ndiko ndamurera, nije ndiko ndamufasha, ho hava haza ubucuti canke uwo mukristo akumva yuko umuseminari ari gwiwe atari we Ecclesia. None rero diocese zishaka yuko uyo mufaratiri by'ukuri aguma mu mugwi w'abandi. Umukristo rero aronse icaterera agagicisha ku munyabigega wa diocese canke ku mwepiskopi, nawe agaheza akabaza iryo zina yamutoreye, agaheza akamushikiriza iyo mfashanyo. Ubwa kabiri nuko nizo mfashanyo mwumvise ziva mu gikorwa ca Papa Citiriwe Petero Mweranda, nabo ba Kristo bagenda baraja hamwe bagashira hamwe hanyuma bigafasha umuryango wose. Urumva rero hari umufaratira ashobora kuronka abamushigikira uwundi ntaronke. Urumva ufise abana mu nzu ntiwoshima ko mwafungura uwundi araye ubusa. None rero niyo bibonetse kumbura umuntu agira ati yabiterereye kanaka, abana baraheza bakabisabikanya bakabifungurira hamwe canke bagakoresha hamwe. Mugabo ari nk'abo bagira bati jewe izina runaka nafashe n'uyu, iryo zina bararitora muri diocese bakaba bazi bati uyu afashwa n'umukristo runaka. Iyo umukristo rero atanze nk'ifashanyo z'amafaranga, agatanga nk'impapuro, umunyabigega canke ujejwe
vyitorwa muri diocese araheza agashikira iyo museminari akamushikiriza amubwira ati bagufashije abakristo bagufashije mugabo ntaheza ngo amubwire izina aramushikiriza iyo mfashanyo akamubwira ati urazokwandika gakete ko gukenguruka naho utabaza buzoba wandikiye ako gakete tuzokabashikiriza umuseminari rero canke umunovisi agaheza akandika rya kete ryo gukenguruka ivyo yaronse uwo muri diocese agaheza agashikiriza ako gakete wa muryango canke wa mukristo yashimye gushigikira uyo nibura birashika aho hagira abakristo basaba amazina ati murandungikire izina ryo museminari nzofasha bakamuhereza iryo zina kabarizi uyo mukristo w'iburaya mugabo bagaheza bakamubuza yuko ivyo ashaka gufashisha uwo museminari tazobimurungikira wenyine ubwiwe azobicisha mu seminari hama canke akabishisha muri diocese hama bajejwe uwo museminari bakabimushikiriza no kugira ngo hagume ako kantu kibanga mugabo kandi niyo mufaratiri ntahave asamara canke gasamazwa n'izo mfashanyo zije ziva. Murakoze muratubwiye bitari bike byo kuntushikira amaseminari n'amanovisiya mu gusozera musubira guhamagarira iki abakristo bungahe i Burundi ko mutubwiye ko ico gikorwa kitaramenyekana gose ngahe i Burundi cyo gushikira amaseminari n'amanovisiya batanze intererano muri diocese cyo bakumbure kitaramenyekana. Ico nosozerera ko no kwibutsa abakristo bose rya jambo twagumye tubasubiriramwe tugira tuti uwabatijwe wese no mu missionari uko mu missionari rero bica mu nzira nyinshi urumva igihe umukristo atanga ico gisabisho igihe atanga izo ntererano nawe abariko aratanga umuganda wiwe muri bwa butumwa bwo gushikiriza inkuru nziza none rero twokwama twibutsa twese ko mwibatisi mu confirmation umukama yatubwiye rya jambo agira ati kwirisi yose mushikiriza inkuru nziza ikiremwa cose ubwo butumwa rero subwa bamwe nubwo abanyamuryango bose ubwa kabiri rero nuko abakristo bose boheza bakaguma binanata cyane cyane no muri ivyo nyene byo guterera uburyo buboneka kuko haraheze imyaka tari mike imfashanyo iyo zazanana iburaya abakristo b'iburaya igihe bari benshi baratanga hakaboneka byinshi mugabo ko imyaka igendera irahera niko abakristo b'iburaya bagabanuka na za mfashanyo zigaca zigabanuka none rero abakristo barumva yuko ubwo butumwa butakiraba abakristo b'iburaya ahubwo buraba twebwe abakristo kuko nanone abo banovise abo ba seminari yo bahejeje bagashikira ibanga barondera baraheza bagakorera ubutumwa muri twebwe akaba ari twebwe bunganira none rero ndatumiriye wa Kristo wese n'ubufisa mikoro make yumve yuko ico gikorwa cyo gushigikira abaseminari cane cane kuri ugo ruhande gugira ati nshaka gushigikira umuseminari canke umunovise ku gatwe kanje bumve ko ari ubutumwa by'ukuri tubwirizwa gukomeza kandi tukaburangura muri eklezia. Murakoze Patiri Lucien Niyonzima umwigisha murezi mu seminari nkuru y'Igitega mukaba kandi muri mu gisata cyo mu nama ya Episkopi Katolika y'u Burundi kirabutumwa bwo kumije inkuru nziza Yezu Kristo ndabakengurukiye. Najewe ndabakengurukiye kandi ndifurije ubutumwa bwiza abo bose bitanga mu inkuru nziza ya Yezu Kristo imenyekana. Murakoze. Wewe wabatijwe kandi ugakomezwa ingo witoreze itogwa ryawe umugwi witogwa wererero nyakuri urabigufashamo ingo wirabire ibyiza bivomwayo uheze uvugire Kristo kw'isi yose bamumenye uheze uvugire Kristo kw'isi yose bamumenye winjire mu mugwi w'inzoga n'indemesho zogwa winjire mu migwi gufasha gukorera Imana igumenye Yesu Kristo nico wewe agushakako uheze umuvugire kw'isi yose bamumenye uheze umuvugire kw'isi yose bamumenye. Na Patiri Lucien Niyonzima nyene turamukengurukiye ndabibutse ko tugeze mu ndwi igira indwi no kuvuga kuva ejo igenekerezo gicenda gushika kwigenekerezo rya 15 za kuno kwezi kwa myandagaro ikaba ari indwi ihariwe ugusaba mukama ngo arungike abakozi benshi mu murima wiwe no gutanga amashikanwa yo gushigikira amaseminari n'amanovisiya muri iyi ndwi
hotogwa umunsi wo gushinga intahe zerekeye itogwa imibano y'abihebeye Imana yo muri paruwase niyo yoshinga izo ntahe bakavuga ubutumwa barangura kugira ngo abakristu bashore kubashigikira bazi ubutumwa bwabo. Reka rero mu gusozera inkengurukire mwebwe mwese bakunzi b'insamiriza umujyi wacu Bikira Mariya cane kino kiganiro c'ibikorwa vya Papa byo kwizaho inkuru nziza ya Yezu Kristo aho muri hose abari ko baradukwikirana mwese turabakengurukiye tongera dukeza abashe kugira indagano za mbere canke indagano burundu n'abagize amayubire hari Igitega mu muryango wa Bene Tereziya hakaba no ngahi Bujumbura mu muryango wa Bene Mukama n'ahandi mwese turabakeje musangwe ibanga umukama kandi abandanya baje imbere kubwo butumwa mugiye kubandanya murangura cane mumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo. Kino kiganiro mwagiteguriye kandi magishikirijwe na jewe Joseph Nizigimana ndabikemana ndabipfuriza kuzogira indwi nziza yo kubana dushikira igikorwa ca Papa citiriwe Petero Mweranda umutumwa biciye mu gushikira amaseminari n'amanovisiyo ngaha iwacu ubwanje tuzosubira kuwa gatandatu naho butaha. muhejeje kumviriza ikiganiro cy'ibikorwa vya Papa byo gukwiza hose inkuru nziza ku isi yose mwagishikirijwe na Radio Maria Burundi naho ubutaha.